Ikiza ca coronavirus sagaseseshwa rumuri carashitse mu Burundi. Uretse ko candukira, ico kiza kirashobora no kwica. Muti none ico kiza candukira gute? Umugwayi wa coronavirus yandukiza abandi biciye mu duce duto tw'amate, yakoroye canke yasamuye. Mu gukora ufise iyo migera ya coronavirus yakoze, hanyuma ukikora mu jisho, mu zuru canke mu kanwa, utakaravye neza n'amazi meza n'isabuni. Bikaba ngombwa ko twikingira tukanakingira n'abandi. Tugasabwa ibi bikurikira: gukaraba n'amazi meza n'isabuni kandi kenshi, mu kwirinda guhana iminwe, kugwana mu nda canke gusomana mu gihe turamukanya. Indamutso y'amahoro irahagije. Mu bibanza bihuriramwo abantu benshi, hategerezwa gutegekanywa amazi meza n'isabuni byo gukaraba. Murasabwa kutegerana cyane, mu gusigaza n'imiburiburi metero imwe hagati yanyu n'uwo muriko murayaga. Igihe ukoroye canke wasamuye, fuka amazuru n'umunwa vyawe ukoresheje ingingo y'inkokora canke agatambara kagenewe kwimyira. Uhejeje, ako gatambara gataho kagenewe ucukaraba n'amazi meza n'isabuni. Ufise akakubakiye ku magara yawe, hamagara ku nomero itariha 117. Kwikingira no gukingira abandi ikiza ca coronavirus biraturaba twese.